hari amateka menshi y'isi utigeze umenya, hari inkuru nyinshi utigeze ubwirwa, byose ni mu gitabo cy'amateka. TV kazoza ku Burundi. Ni muri rino shamba riteye ubwoba, aho usanga inzoka isumba izindi nzoka kw'isi, ipima imetero 12 neza na neza isumba ca kiduga gitwara abana kw'ishure. Titanoboa, inzoka y'amateka ikomoka muri Gwaila, mu buraruko bushira ubuseruko bwa Colombia. Amateka n'ibisigarira vyerekana ko ubwo bwoko bw'ico gisato mubona bwabaye muri iryo shamba hagati y'imyaka 59 na 60. Naho hataramenyekana byinshi rwose kuri ico kiremwa, abashakashatsi mu by'ibinyabuzima bo bavuga ko bivanye n'ihindagurika ry'ibihe, iyo nzoka yagabanutse gushika ku metero 9 z'uburebure bwayo. Vyo vyayikuye mu kibanza ca mbere c'inzoka ndende kw'isi. Ntibiremezwa neza, biranagoye kubona itandukanirizo riri hagati ya Titanoboa na Sashamama canke umuvyeyi w'amashamba manini. Sashamama tuyisanga mu ishamba rya Amazone, ishamba rya mbere rinini kw'isi dusanga muri Amerika y'Epfo neza na neza mu gihugu ca Brazil. Sashamama ikaba ari inzoka nini cyane ku buryo atari cyoroshe guca mu ishamba. Ico gisato gihungabanya isi, ibiti n'ivyasi bigikikuje iyo kiriko kiriyunguruza. Abahinga bavuga ko gipima imetero ziri hagati ya 12 na 13 z'uburebure. Iyo nzoka ikaba ifise ubwaguke budasanzwe. Tukabibutsa ko Sashamama ipima itoni irenga. Ico kiremwa kidasanzwe kikaba comira ikindi kiremwa cose kiri muri iryo shamba. Ivyo vyatumye iyo nzoka yitwa igikoko giteye ubwoba gusumba ibindi bikoko byose muzi kw'isi. Ivyo bigasigura ko naho ibiremwa vyitwa dinezoro bitari bwahone kw'isi, ico kiremwa cari mu biremwa binini kw'isi. Biravugwa kandi ko ico kiyoka bivanye n'ubunini bwaco gikwega imishwarara y'izuba n'ubushuhe bw'isi kugira ngo kibeho. Ivyo bikagaragaza ko ico kiremwa gicagura hari ico kirere kugira ngo kibeho. Abahinga bavuga ko ico kiremwa kingana na Titanoboa gisaba ubushuhe buri hagati ya °C 30 na 34 kugira kibeho. Ivyo kikaba vyapimwe n'abashakashatsi barabiye ku rugezo rw'ubushuhe buri muri iryo shamba ico kiremwa gisanzwe kibamwo ari ryo Paleocene. Abashakashatsi babandanye bavuga ko iyo nzoka ikoresha ibiro vyayo vyinshi kugira ngo yibire mwibenga kure mu mazi. No mu gihe gishoboye gufata ikindi kiremwa biracorohera cyane kukimanukana umwanya munini mu mazi kigapfa vyoroshe. Ivyo bikorohera ico kiyoka kwica ibindi biremwa kitarabirya. Ikindi naco mutari muzi kuri Titanoboa cyangwa Sashamama, ivyo biyoka iyo biriye ikindi kiremwa
bimara umwaka wose bidasubiye kurya ikindi kintu. Nk'uko nta zindi nyamaswa zokubahwa no kwegeraho ico gisato kiri, ingona yonyene niyo ishobora kuyica mu gihe ikiri nto canke ikiri amagi. Muri ico gihe ingona ishobora kuyirya vyoroshe. Titanoboa iratwereka neza ko kw'isi hari ibitangaza byinshi gusumba uko tuvyibaza. Ibaze nawe igikoko gipima imetero 12 gifise ubwaguke bungana nk'uko mububona. Mbe mwibaza ko bitaratorwa n'abashakashatsi vyoba bingana gute? Iki ni igitabo c'amateka. Mbega nawe wifuza kumenya amateka y'isi? Wifuza kumenya ibyo utaruzi? Gumana natwe. Iyi ni Buru TV, aho tuzokwama tubabwira ibyo mutari muzi n'ibyo amatwi yanyu atarigira yumva. Ntimwibagire kugira subscribe, like, share na comment.